nubaha ubutegetsi Imana yahishize yaduhaye nico kintu nubaha ndubaha umutegetsi kugira aje Imana imushiraho riri kuranyumva uri umugenzi ntuzunzane mu vya politiki ndagusavye politiki ni ikintu je ntinya cyane gose mu buzima bwanje ndagitinya aho mba ndi nibwo buri umunyepolitike turi kumwe nta kintu ca politiki je tuyaga ntituganira ikintu ca politiki unyagishe mu bintu vya politiki sinzakwishura wallahi kubera iki je politiki ni ikintu ntinya ndagitinya basi jewe ikintu je mfise amashuri 3 yego none umunyepolitike mifashe ndumujama w'abajene nduwo gukundisha igihugu abajene tugakina umupira tukiryohera nka kujya wabonye nahuje bane nari nategekanije kumara imisi 5 namaze imisi 2 nahise mvayo kubera iki bro naje mva mu Rwanda numva nkunda igihugu canje birenze n'igipimo ugikumbuye ndanagikumbuye numva ndanagikunda sana bro mu Rwanda je ndi cyamamara urabeze ntantu namwe noja ndeke kubona n'abantu tuzinanye mu Rwanda nta muntu yo kugurira injya za 2000 abarundi ari gihugu ciza abarundi ari abantu bameze neza bro ubagendeye ugenda wishimye byarakoze Kiboyi ndava mu Kiboyi nja mu Gikomuntu zenye mu Kivanderi mva mu Kivanderi navandeze ibintu byinshi bro mva mu Kivanderi nja mu Kimotari ndava mu Kimotari ndasubira mu Kivanderi babonye gwagiye wamanutse n'ikinga ukaduga ni navangwa ukaduga ni imodoka bazaba kujya ngo n'umufirimaso ikirago ari cyo wipfuka najyama ku kirago ukacuzinga nkaca nifuka n'ikirago guys meze gute meze neza muri fresh je meze neza kabisa ndashima Imana rero ndi kumwe n'icamamare Marcus intare y'umuji umujene w'abajene umuji w'abajene kabisa meze neza Marcus meze fresh amavuta menshi meze kandi we nta nzogo kube je ntinwa rifana n'amazi gusa fana zo ziragwaza diabete ndanwa nka 2 mu ndwi nibaza batana yo yaho ni sabre ukacunwa amazi menshi Marcus afsinda muje ndamubona muri sport ariko ndafite uruda nari ndubona yo urafite uruda mu bisanzwe nini hafize kare ariko urafise inda yego ni nto ariko kare none ari mfise inda ubunanda yaragabanutse kwera gym sport sana kandi ndi kuri gym simfa amasaha mfunguri okay ne Marcus wewe burya waje Bujumbura ufite imyaka ingahe mingi gisagara wa kimetrisa cyane naje Bujumbura 2006 niho naje Vasende digiye ku butegetsi 2005 we wacukuruka yego ndibuka intambara ya ntuzenye ya Gatogwasa barimo bamanura amabombe bayamanura hariya iyo nibuka yari 2007 yego urumva ko ndabizi yego friend kera cyane ni kera ambo waje ushika ukora ibiki jewe nashikiye mu Kiboyi uri umuboyi umukozi wo mu nzu nashikiye mu Kiboyi kweli uturiba amafaranga aya je sindumusuma yaraba peti hari umutipe w'umugwiza atunga mu Kamenge baranteye inkuru ziwe yari umuboyi n'umuyaya bivye amahera basebuca baca barigira kwibaniya kandi bivye jingeso yo kwibana nayo office je nari pambani ibyo ukabibonye gute wabironse gute muri ico Kiboyi nyene ndarakoze Kiboyi ndava mu Kiboyi nja mu Gikomuntu zenye mu Kivanderi mva mu Kivanderi navandeze ibintu byinshi bro mva mu Kivanderi nja mu Kimotari ndava mu Kimotari ndasubira mu Kivanderi okay Ibujumbura nta nshuti nimwe wari ufise Ibujumbura nta nshuti nari mfise tarabo twavanye ruguru nyene okay twamanukanye kwikinga mwamanutse n'ikinga
rwego rw'imatabaro mwahetse ariko kumanuka biroroshe nivyoroshe we nuko uri umunyabujumbura ingozi ntaho baramaze kuja mu biteramo wo guhikinga uveyo hariya umanuke ngawe kare kuja mu mandara kurazi ngene yogiye je narashitse ngaha n'ikinga bro n'ikinga uri wenyene cyangwa wari uhetse turi babiri tugenda turafashanya abantu bakumbona ruguru bakwita ngo ikigama ko icamamare Marcus abaruguru baca bakwitwa ngo umuyiluminati ngo umufirimason babonye gwagiye wamanutse n'ikinga ukaduga ni navangwa ukaduga ni imodoka bazavuga kujya ngo umufirimason ambo none hari ubuzima bwari muze gute ruguru warubayeho gute umuryango ruguru hari ngozi mbehe ngozi mugashikanwa ruguru je navukiye mu muryango Kenya ukenye cyane gose kabisa je mu muryango wose je natanguye kugura imodoka imodoka mbere waguze amafaranga ngaho nayiguze 8,300,000 yari paso nouveau modèle ya rouge ndayibuka waranayikunda cyane iyo ndumva okay umuryango Kenya ubu tarakemutse ndibaza family sugukemuka bro kabisa reka tuduge kwijya muri hana shakse tumenye kwanza neza mamuko nkomuko kuko ivyo je turabagenza ariko ivyo sino bikubaza urumva ata nundi muntu biko ariko ntabwo ari banga oya ntabwo ari banga ariko je mbashaka rero temonyaje y'umuntu kubera utazi yavuye ntamenye ariko atahure voila rero ari umuntu akadukurikirana atahure neza yuko abantu bapfa kure uno musi ufise imodoka maze kugura amamodoka nk'aba boss benshi usanga bavuye kure harabo usanga batazi no gusoma aje bifise amashuri 3 3e gusa haraba boss benshi kandi arabagwiza tunga batazi na bavuye kure cyane gose kabisa rero ico nijo mpamvu rero nashaka tuvyigisha niko na jewe vraiment navuye kure gose vraiment jewe nakuze kweri ndumunyamuji nakuriye mu muji mu Kamenge ariko nukuri ubuzima nari mbaye mu narasumbwa cyane n'umuntu wa ruguru ndagutera inkuru ntoyi hari umudogo yigeze kuva mu Kayanza ico gihe twatugikina amabi ndayabona we azambwira ndambwira ati ngo dukine oya yambwiye bagicika kuraza kunyereka ingene matara yaka ntenda ndavuga ati amatara ingene yaka bisigura yuko ntavyo uriga rubona kumbe yabonye imodoka yarafite imyaka nimbari mbe uraze ari ubwa mbere umanutse Bujumbura ukabona ugashika hariya hejuru uri kurabona igisagara ca Bujumbura uravuga ati none ahangiye hehe uri hano ngini bibaza ko giburaye je ujya narinzi yuko ibujumbura atanu hari n'igiti atanu hari n'ishamba uriko uzikora amazu gusa bagerekeranye gusa ari umutama yaje kuramutsa umuhungu wiwe kamaraduga rana ruguru ariko ari tuntu twudusite batera inkuru gasanga ko baratera inkuru aradutera inkuru ya danje ngubujumbura ngo amamodoka ngo aruta abantu nkumva ngo ugiye ngo mwibarabara ngo usanga ngo amamodoka ariyo menshi ngo nta bantu ubona ngo cyantangaje ngo banyamunzu ngo banyamunzu yamawese yo munzu yava ngo banyamunzu weramenyereye kugira nyi afata urugendo ugiye kunyangari Ufata ugiye kunyari agatwara tukaba kari hari rero wewe nawe yasanze banyamunzu byaramutangaje bwabo ndabanyabujumbura banyamunzu natwe twacha tubifata nkuko babanyaho baryama nkuko umenga nabanyamusi gitanda bandi twabatuzi ko abantu banyamunzu navyo twabatunze izo nkuru ni ziraryoshe urumva akandi kantu yaciye ambwira urumva twebwereye ubuzima twe tubayemwo twe nta namatara nta n'inzu y'amatafari ahiye twari dufise zari inzu z'ibinombori ziva ewana ziri bizarre cyane rero je nkiyumvira none uyu muntu ariko ambaza ivy'amatara none araza ahantu aje kuba ko atanisima iri mu nzu nta vyatsi araza kuvyije narara ku gitanda cyubakishijwe n'ibiti cya gitanda uburiri narara ku buriri ndabibona hari imatera
oya batambika ibibobo urumva wewe ubuzima bwawe n'ubwagwanje mani je twe twaryama ku kirago naje kirago ndakizi gose warifutse ikirago none uburengeti warifutse uburengeti je rero narifutse ikirago ikirago arico wipfuka najyama ku kirago ukacuzinga nkaca nifuka n'ikirago yego je rero ikindi akandi kantu reka ari gatwengeje imbeba z'ikizungu nari ntunze umva icyo gitanda cari nga nazo ziraha urumva ukorotse wakorokira indani bibi wanje caragura impene nayo irara muri ico cumba nyene urumva je nabana icumba canje narara tanu nuwabaye nuwakuriye ruguru noneho si ruguru none yo mudogere yaje akambwira ivyo bintu ega nariyumvira ati none yibaza yuko aje mu kinini yibaza urumva by the way ivyo twe twaguze ukuntu abana bacu batazokura ego nanje niyo mpamvu umwana wanje urumva je umwana wanje ntarigera arara bo akivuka afite amezi angahe niho yabaye mu rugo zo ko ndabusezera urumva ariko guhera ico gihe namwana nje sora kandi kuba mu nzi tagira isima cyangwa itagira amatara tagira televiziyo ko je televiziyo nayibonye namenye kuyatsa ari uko ndayiguri no kuri kw'Imana iradiyo nafise Sonitech niyo twari dufite muhira ariko iradiyo radio ngo sabufa vyana zitunze ari uko ari je ndayiguri prize sinarinzi ngo je narabubona amaprize nkibaza umva sinabitahura nibaza ati no tuntu nyene bagize urumva ariko ivyo vyose ni je nagwanye navyo makanda bishikako niyo mpamvu nanje nashaka ko umwana wanje azohura n'ivyo bintu by the way camamare hari ibintu bihitinze cyane muri no misi ibintu vy'u Burundi Rwanda na Kongo ariko n'u Burundi harimo ikirenge kuko nanye nicubahira herutse koresha umwanya umunsi wose tuzoba turi kumwe turiko turayaga rukuranye mva uri umugenzi ntuzunzane mu vya politiki ndagusavye politiki ni ikintu je ntinya cyane gose mu buzima bwanje ndagitinya aho mba ndi nukuri nibwo buri umunyepolitike turi kumwe nta kintu ca politike je tuyaga ntituganira ikintu ca politike hano cyane nta namakuru kuri Facebook wari usoma no kuvuga we umunsi tuzoba turi kumwe wose ntuzunzane mu bintu vya politike unyagishe mu bintu vya politike tuzakwishura wallahi kubera iki je politike ni ikintu ntinya ndagitinya basi jewe ikintu je mfise amashuri 3 yego none umunyepolitike mifashiki ariko ikintu umviriza nubaha ubutegetsi Imana yahishize yaduhaye nico kintu nubaha ndubaha umutegetsi kugira aje Imana imushiraho rero Imana imaze kumushiraho dutegerezwa kumwumvira kandi ukanamwubaha tegezwa kumwumvira kandi ukanamwubaha mugavye kuvuga ngo sigure ngo politike ibiki bani ibyo bintu ntuzunabisubira ubona bano umwasi wanje ugerageza ibyo bintu kubinza oya none nta namakuru hora wumviriza basi amakuru yiki amakuru nyene kuri RTNB na RTNB ndaho oya none nta na Facebook hora usoma ama post bijya sindabisoma bijya mwe mubamo bijya baba bavuze bijya bintu baba bavuze ngo intuzenyi ngo M23 nabonye abantu basangije aka video inbox kayaka yavuga arimo aravuga ibintu bya M23 bro n'ibyo bintu kubinzana mo jewe kandi yakane wamuzanye yakandamuzana he ino mu Burundi jewe ndamuzana mu Burundi iki nabonye muri ko murajya impene oya urabeshi je akantu twahuriye ndi Kigali ndi Kigali ariko arakora ikiganiro unari kumwe n'agapeti karaho cyane kubera je yakanari sanzwe ndamufana utuvideo turaba uri kurumva munyuma ndavuga ati yakadutegeza kuramukanya dusanga twakoze n'akavideo uri kurumva muga munyuma barandungikiye akavideo katanshimishije bya M23 simba nkeneye no kunabimenya gusa nuko yagerageje gushiramo ibintu byo mu Burundi simba nkeneye umuntu bisanzwe upinga Burundi bupinga jewe kubera je ndi umurundi nta ndakunda kakwangira umwana nibikunda tugiye gupinga igihugu cagwanje uburi umupinga ye wanje nahise ndamwanka vraiment yakavurema sigu yanje ubu yego sigu yanje ariko apare ivyo kandi uzubwenge ubundi kirazira kuvuga politiki kirazira kuvuga politiki uzubwenge
Ariko hari abantu baba bakeneye inyigisho nigisha politiki reka jewe ndi umwana w'abajene uri kurumva ndi umujama w'abajene ndi uwo gukundisha igihugu abajene tugakina umupira tukiryohera nka kujya wabonye nahuje King Star FC n'abasani hajyaye usanga ikibuga kiruzuye bijya n'ivyo mba nkeneye ibindi byo kuvuga ngo Rwanda ngo gwagiranye ngo kofirimi ngo n'Uburundi ngo Kongo ngo abanyarwanda bariko baragwana na Kongo ngo biki ivyo je simba ndabikeneye navyo mba nkeneye kabisa none Marcus barira ndaguzimba ariko reka tubihera heza sivyo none we Uburundi imyaka wabuvukiyemo ubukuriramwo nike kintu buratira nk'umuntu basi yo baje nk'ingenzi nk'umushitsi yo baje ubundi je bwabaye bwa mbere nsohoka igihugu cy'u Burundi ngiye mu Rwanda ntihijya ejo ni muku kwa mbere nyene natembereye mu Rwanda kurumva mani nari nategekanije kumara imisi 5 namaze imisi 2 nahise mvayo kubera iki bro naje mva mu Rwanda numva nkunda igihugu canje birenze n'igipimo ugikumbuye ndanagikumbuye numva ndanagikunda sana bro mu Rwanda je ndi cyamamara urabeze ntantu namwe noja ndeke kubona n'abantu tuzinanye mu Rwanda nta muntu yo kugurira injya za 2000 ndiko uranyumva urasonza ukigumya uri bako bro uri kurumva mu Rwanda nta muntu kugurira injya za 2000 muganga aha mu Burundi munana kuryamika ndakuryamika ushaka kuryamika umuntu ntazi ushaka ukamara n'ukwezi kajya duhuriye mu restaurant nigake nkunda kugenda mu restaurant nijanye ndajana abantu tugafungura nanje keshi barakunda kunjana mu Rwanda nta muntu azokujana muri restaurant ngo akugurira injya we ayo wateguye aheze ayo wateguye aheze urabara n'igitoro ko mu muduga kikiri reka rero ntukibona ko Abarundi ari igihugu ciza Abarundi ari abantu bameze neza bro ubagendeye ugenda wishimye ubundi na Tanzania je ndamaze kuhatembera warahe nta muntu yo kwakira neza nkuko wewe bakwakira ngaha mu Burundi bikunda utotuye no kwigwa shindege ingene tubakira siko bakongera mubona kongera mugenda muriruka kukubakira wewe ugiye mu Rwanda bo kwakira nka kujya Kidumu umviriza Juno Kizigenza cyangwa ba Kenisoro bakiriwe n'amamedia menshi aino ariko Kidumu legend umusaza mukuru umva legend w'abaririmbye b'abanyarwanda n'abarundi bamwakirije amatelefone abiri ni media zibiri zo zamwakira mu gihe twebwe bapeti baje no dufise urukundo rurenze kwemera dufise urukundo kurumva ushobora kwiriga ubusa ufise abajama urabahamagara ati ni mumfashe fungure kurumva je ndashobora kwakirana telefone zirenga 10 ku munsi z'abantu bancoresha kandi ukabikora abo nshoboye guha nkabaha urikuno abo nshoboye guha nkabaha si wowe nyene naje ari umuntu ashobora boje hari abajama banje tubanye tumeze uko oyo bro ewana ni CDF F5 hapo urumva mbanzi ikinakeneye rero kugira ubone yuko Abarundi ari abantu beza uzojabuke uve mu iki gihugu jahandi niho uzobitaho Uburundi biracyoroshe uri kurumva uzobona ati Uburundi uzobwishimira kurusha uzobwishimira kurusha kubera uzoba wabonye nk'ubu uri ngaha ubona ko ari uvuga ngo Abarundi ngo nabana babi mugajabo kuja handi mu kindi gihugu ujabuke mu kindi gihugu niho uzoca rero ubona yuko nyimba Abarundi ari babi niho uzoca ugenda ubibonye yuko Abarundi niho uzoca uvuga ati Abarundi kweri ubahwe kabisa cyamare urakoze kuri ayo majambo tumenyesheje kandi wewe uri mu batembereye baragaruka nyine ibintu nk'ivyo byinshi urabibona haro nabandi Barundi rero usanga ubundi gahunda zanje sizo gutembera no ngaho navuze ati reka nsimbe gusa mbone ikindi gihugu uriko numva ubu ahandi hantu nimirije kuja ni mu Bushinwa muri Chine niho nimirize cincanwa makarate kwigikarate nimirije kuja kuri kugira sport ariko chama mbe urugira sport uteruvyu jewe sinterwa ndakora sport nyene sport niho nimirije kwigikarate rero mu Bushinwa
tubangiye mu vyunguka kabisa. Ico tukirangiza dukwakwanya izuba riratwishe guys, harashushe cyane, anambaye isengera ariko vyanse ndiko ndabira camamare. Hariho mastati namaze iminsi mbona amaposti yawe atandukanye uvuga yuko urukino aba tuko turategura rw'aba promoter b'abarundi n'abakomedi b'abarundi ko ushizemo ukuboko kandi ubifashe nkama washizemo ukuboko kubera iki? Ni biye mpamvu ituma uvuga ati je ibintu ndabiri ukuboko? Kubera je mba nkunda igihugu camvyaye, akunda na bene wacu, kubera hajya umaze gufata abantu barenga 100 ukabakoranya bakaja ahantu hamwe, kuko urazi je nteguye match abantu ibihumbi 700 n'abantu ibihumbi, kijya n'ikintu cerekana urukundo n'ubumwe twe nk'ubu ngo ngaha turi mu mahoro. Urukurumva kareje nkikura warumva amagrenade pampa tugikura twebwe ndibuka uko zasunye busibuye. Hari igihe amamine barakunda gutora amamine mu makartier, amagrenade mu makartier twaza twumva imwongo papa, tukaja tweze twikangura tukaba maso, tukavuga ati biriko birabera he, ukaja no mu kigo ukaraba amasasu kungene arengana ari urusasu rerutse kumva. Abana bacu nibazi visage y'urusoro nayo bazi vraiment. Rero bro nivyo twadukwiye kwishimira. Erega nijwi ry'urusoro ry'umwana wanje gi ijwi ry'urusoro ntabyazi nukuri kw'Imana afite imyaka 4. Tuba dukwiye gushimira Imana, tuba dukwiye gushima waturemye akaduha ikigihugu, akagahengwa akaduha igihugu, akaduha abatware beza, urumva kuko ubundi ho murazi twese ko twakuze vraiment. Twakuze kweri twumva amasasu, turi benshi twakuze, ariko uyi naho wojyama ngaho bugaca umva haraba mayibo batimbe bararamwibarara urumva kare urabona kare je nkiri umuvanderi kare wewe ntiwashobora kuva muri ville ugende kuri Tanganyika batarakwambura. Harano ari umuntu herutse kumva bareko bara n'amakaci yaraheze, makaci yaraheze nukuri. Tubu ndataha saa 8 y'ijoro nukukamoto mugabo rero abarundi rero ikibazo abarundi ntibashima, bazi gushima. Oya umva baguma bibaza, umva babona ivyo abandi babona kantu kamwe kagoranye cyatera induru ngo baca batera induru arabandi nabo nk'ubuyi hariya zantuzenye za Kongo bariko bararira ko baraga umuntu agwitishijemo ati rarubusa sivyo canke uhunge wotoriki urarubusa mu mahoro wirarire kujya nyene wiryami canke urarurahunga urarubusa ofu murarubusa. Voilà niyo mpamvu ico kintu basi bona gishima kubona basi ikintu citwa amahoro aragoye kugwanira. Burya ubutegetsi bwinshi burakunda kunanirwa no gushikana igihugu ku mahoro. Yego nukuri kw'Imana iki gintu rero Burundi bwakoze na mateka ya mbere kuvisi yakabaho yagikoze kuzana amahoro mu gihugu, umwene gihugu ikamwibagize ibintu by'intambara ko bibaho. Barundi rero mugabo bahimba nabi baca bakora bakireze izindi konti, baca barondera ibindi urumva. Ariko rero cyama ndashaka utanga ubutumwa nko ku bandi bagwiza tunga nk'abagenzawe uvuga ati aba bantu bashigikira abajene cyane bashigikira abajene kubera niryo terambere ryacu ejo habo habe heza. Murabona tugomba dutegure match yaba promoter n'abakomedi mu bisanzwe ico kimwe n'abakinyi b'amafilime bose bari uri kurumva nukuvuga ni baterere nk'ubu babotera nk'ubu jewe birashobora kunjya hagati miliyoni 5 canke 10 kandi ayo mahera arazi ko atazogaruka zashije gusa kandi nta kunarihisha nta kurihisha ni kuri gusa nibakebo yatanga ayo mafaranga. Okay, abagwiza tunga bumviriza kamo kacama Marcus iyi match tuko turategura wewe yaremeye gushiramwo ukuboko izo mutwara hagati miliyoni 5 na 10 amabaro ndabagurire amajezi ku mpande zose ndabagurire amajezi ndabarihira ikibuga hajya hajya gasante twenge barari barari. Okay iraki 5 baje narinzi ngo nugusaba. Oya urariha
rega ubundi amafaranga aja muri meri ni byiza guteza imbere igihugu cacu kuko ajya amafaranga arakora isuku mu gisagara so kuvuga ngo nayo baca bajya oya ca muri meri direct oya bo yajya gute mu gihe batabuze ivyo bajya kabakire ambo je ndibaza camamare aka kantu uvuze ni keza kandi buri muntu wese arumvise nibatabikora tuzovyikorera mbo batabikoze turavyikorera ariko vyari vyiza ko nabo niyangaje gukora ikintu ni direct niyangaje gukora ikintu ni direct bombo crats urabonye match twateguye yabasana n'abavanda n'aba bamwe bawuza imiduga badandaza imiduga mbe babita gute bajya badandaza imiduga dufise amantuze nyime ijya association yitwa gute dufise ama association turafise Access Logistique dufise ama association menshi uriko urumva dufise ama association menshi duhurikiyemo tudandaza imiduga rero turafise equipe twa King Star F King Star je narinzi King Star wari usasuye twa King Star barabivyizi oya ni kubera sometimes usanga birahuriranye nyene okay King Star FC none warakinje munsi mbere ndi manager je asante sana camamare kandi ndagushimire cyane turabe tuve kuri rizuba ndibaza ubutumwa abo bushikira bwabashikiriye bazana amafaranga bafasha abajene kubera umva ufashije umujene nawe ni yaronka ivyunguka azofasha je mu mutwe wanje haragutse ubu ngomba kuja mu Bushinwa kandi ninja mu Bushinwa nzongiye gutegura iterambere ryiza abajene batari bake nzoha akazi ico ni ciza cyane eti bazoshikirwa kameramani ugwaruka rw'igihugu ruzoshikirwa kabisa rero sasa baraba abajene bro babaduze kubera mu Burundi twe dufise igihugu ciza dushobora kurondera amaheruka yaronka ibindi bihugu amaheruronka biba bigoye ikori riba rirerire ibindi bihugu uri kumva twe turabaragerageza bakadushigikira naho tutabibona tubiha agaciro mugabo uzubwenge urashobora kubiha agaciro urashobora kubibona ahandi amazu arazimvye yo kudandarizamo uko ngaho ariko ngaho mu Burundi arazimbutse cyane vraiment hano witoma taraja mu isoko akaba afite kibanza n'uwintore kadandaza abindagara bafite kibanza cabo ko nyene ugasanga bisi arakora akazi kandi amabisi n'aya leta nta munyagihugu aba arekuriwe gutunga bisi ariko barazitunga cyamare reka nitwovuga vyiza vy'u Burundi nitwo bimara tuzobandanya undi munsi asante sana reka ndagushimire wadukurikiranye kuva intango gushika iherezo Imana iguha umugisha ikurinde imikoshi ciao